Amahoro cyane bakunzi ba Ashali TV aho muri hose nizere ko muri mpunda marembe Imana yabirije amahoro cyane kabaramutsa amahoro ivana n'umwanya wumviye ko kino kiganiro ni Elma Love mwarimu umusore wanyasanzwe abikora uko muvyipfuza ndetse ijoro n'umutaga ataryama adasinzira kugira ngo abahereze updates hejuru y'izindi. Uno munsi ati Elma Love mwarimu atuzaniye iki umudade bukigwa wacu yashitse heho no munsi turagiye kwa Madiba Da Classic. When are you coming back home? Tell me mama, yeah, I need to know, 'cause you're the one. Umwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane zagiye zirakundwa hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu zikaboneka kumbonesha kure zitandukanye. Muramuzi cyane ku ndirimbo mama yakundishije abantu benshi cyane abari mu mahanga n'abari ngaha mu gihugu cy'iwacu. Si yo gusa yarabonetse kuri Summertime nayo nyine irakundwa cyane mu gihe twari turiko turanezerwa mu gihe cya Summer. Ariko kandi Madiba Da Classic afise vyinshi yashitseko indirimbo nyinshi zakunzwe cyane nka my baby wayo gona wayo. Ndakeka neza yuko mvuze Madiba Da Classic ukumviye indirimbo ucumenye uwo ndiko ndavuga ati bimeze gute. Mwarumvise inkuru zagiye ziramuca ko mbimbi cyane mu minsi yahera aho yabuze umuvyeyi we yakunda ndetse yaranamushigiye mu bikorwa vyiwe aho yari nka manager w'akazi kiwe aho yaja hose ariwe yamutwara. Uti bimeze gute rero kuva Madiba Da Classic abuze umuvyeyi asa n'uwatakaye mu muziki ndundi asa n'uwacitse intege gushika uno munsi nta gikorwa na kimwe arasubira gushira ku mugaragaro. Benshi bamwibaza ko vyinshi, benshi bakibaza ati yoba yarahevye umuziki ndundi canke ivyo bavyagenze gute, arashafise ubabare yoba yaratewe no kubura umuvyeyi. Nkuko twese tubizi neza yuko iyo ubuze umuvyeyi ibintu vyose biba bihindutse, ubuzima butangura gushasha ugatangura ibindi bintu. Gesa Madiba Da Classic rero amazi minsi aboneka hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi udufoto dushasha n'ibindi byinshi bakavuga ati peut-être agira garuke mu muziki, peut-être agira asubira duha ikintu cyumutse ati mbega Madiba nasubira gukora azokora indirimbo imeze gute, izoba imeze gute. Ariko kandi Madiba Da Classic yasubiye kugaragara ku nyandiko tubona neza yuko iriko iraduha amakenga tukibaza ati inyandiko isiguye iki, isobanuye iki kuri Madiba Da Classic ndetse n'abarengwa muri no nyandiko ni bande. Ego nkuko tubisoma ku rwandiko yanditse kuri Facebook, Instagram ziwe zose aravuga ati mbega tubihebere bande ko vyaturambiye, mbega tubisigire nde ko mbona tubikora tudashimwa, canke tubihebe twese kugira niturage abana ivyatunaniye. Mbega hari uwunda binezwe atari twebwe ko dukora ijoro n'umurango ngo ibendera ry'umuziki w'u Burundi rihungabane mu makungu kandi twaratewe n'ibiva makungu. Umengo ntawe binezwe ariko twese biraturaba, natwe aho gukundana ngo dushanemo kwamana impari n'impagarara biratubera, mbega canke bidusubiza inyuma. Ni kuki tudakundana hama ngo dushaka abafana bakundane? Kuki aho kubahuza tubacanishamo ngo barabane ayingwe ngo ntawe ukunda muhango akunde mukaza. Erega ubumwe n'iryo soko giterambere ko vyatunaniye reka tubivemo siko none duteri ibuye aho twateretse igisabo canke tunyuze umunwa mwivu. Biraturuhije gukorera abadashima, biraturijije kucibwa intege nabo dushigikiye vyaturambiye. Aya majambo n'amajambo y'inkoramutima umwe wese ashobora kwiyumvira ati ese yabivugiye iki. Ariko kandi uravye hagati harimo ijambo rivuga ngo ntawe ukunda muhango akunde mukaza. Iri jambo risiguye iki? Ese Madiba Da Classic yashatse gusigura iki? Aba bantu bacanishamwe abafana ni bande? Hoba hariko habiki muri industry ya Plus 257 twebwe tutazi canke cinyegeje inyuma? Mukunzi w'umuziki ndundi, mukunzi wa Ashali TV, aya namwe majambo Madiba Da Classic yatanze akadusiga twese iminwa yuguruye twibaza ati ni giki, tuvuga ati what is this. Gesa ni Elma Love mwarimu ndababwira ati ngumanza na update hejuru y'izindi, ariko kandi sindamenya neza, sindatomokerwa Madiba Da Classic ashaka kuvuga iki kuri no post. Nagerageje kumurondera kugira ngo menye neza idonido kuri Madiba Da Classic ijambo yashatse gushikiriza, ariko sinabitahuye. Ndimva ati eski ibintu agomba heba umuziki ngo tumona amaziki hatabivuga canke bimeze gute. Idonido
mwide ugumana na Ashali TV ugumana na Elma Love mwarimu update hejuru y'izindi tuzoguma tubahereza inkuru ityoroye ndetse irimwo ukuri ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye kuri Madiba da Classic vuba cyane tugiye kumurondera kugira ngo tuze tuyage nawe murakoze cyane